uyu mubiri twambaye, uyu mubiri uduhenda, uyu mubiri udusuka, uyu mubiri uturuhije, uyu mubiri uryoherwa uzi yuko hari umunsi uzotandukana n'uyu mubiri. Kandi ndagomba kukwibutsa ngo mu basi bawe mwasi wa mbere ufise. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ni mama Nyishu ndabaramukije. Turagarutse mwa cya kiganiro cacu c'ijambo ry'Imana, nk'uko twabisezeranye yuko tuzoza turaganira ku ijambo ry'Imana, kubera kukaba nkako ni kumenya Imana niko kujijuka. Kumenya Imana mu yandi majambo niryo tanguriro ry'ubwenge, kandi ubuzima bwacu bwose ubundi bushingiye ku kumenya Imana, kugendera mu ijambo ry'Imana. Rero tumaze iminsi mu ntango z'umwaka, twari mu minsi mikuru ya Noheli. Tumaze iminsi novuga ngo imyitwarariko ya benshi abo byakundiye, abo bishobokeye, novuga ngo ari imyitwarariko y'iminsi mikuru. Kandi nukuri ni vyiza, biraryoshe kugira ibihe vy'akamwemwe, ibihe vy'agahimbare, ibihe vyiza, ibihe vyo kunezerwa. Nukuri turabikenera. Ariko rero uno musi uranyihanganira, nsa nkaho gato cane nje kukuvangira, nje kuvugana n'ibinyuranye na vya bindi ivyo wari umazemwo iminsi. Ariko kandi nibaza ngo ni kuvunanirana agagohe kugira ngo ivyo bihe vy'iminsi mikuru bitadutwara cane, ugasanga wagiye kure cane y'ibindi bintu kandi vyankeneko. Rero ejo bundi nariko ndiyumvira, ndavuga ngo mu mave batubwira canke muyo natwe tubwira abandi, turabwira abantu ngo ivyo utaronse mu mwaka uheze ngo n'uyu mwaka ubironke. Ndiyumvira numva hari nkaho hari ijwi rije rikanyibutsa, rikambwira riti erega mu vyo utabonye mu mwaka uheze n'urupfu rwarimo, bisigura ngo iki gihe twinjiyemwo ushobora no gupfa. Numva umutima wanje urakangutse, ndavuga ngo rega iyo turiko turagira ayo mave, canke iyo turiko turiyumvira ngo turinjiye uyu mwaka ndawinjiyemwo, mu bisanzwe nta na rimwe ugerera kure ngo wiyumvire yuko urawinjiye n'ivyo, mugabo ushobora no kutawusohoka. Eka rero ntabarambiye, sinsigure ijambo ry'Imana ntararisoma, mwohava mwibwira ati ivyo mbega abikuye hehe, mbega ivyo abivanye he, ugava wiyumvira ngo ndi contre iminsi mikuru. Oya, mu bantu bakunda kuryoherwa nanje ndimwo, mu bantu baryohererwa iminsi mikuru nanje ndimwo, ariko ntibiduherane. Twibuke yuko iminsi yacu ni mike cane. Reka rero turasoma ijambo ry'Imana. Ngiye gusoma muri Zaburi. Ndakunda cane Dawidi, ndamukunda gose. Ndasoma rero Zaburi 89, ndahera ku 46. Haravuga ngo Uhoraho we, uzogeza hehe kwihisha ibihe vyose? Uburake bwawe buzogeza hehe kwaka nk'umuriro? Ibuka ingene igihe canje ari gito, erega abana b'abantu bose wabaremeye ubusa. Ninde muntu azoramba ntabone urupfu, agakiza ubugingo bwiwe ukuboko kw'ikuzimu? Mwami, imbabazi zawe wahoranye ziri hehe, izo warahiriye Dawidi mu kwizigirwa kwawe? Imana idufashe cane, Imana idufashe kuzirikana kuri iryo jambo, Imana idufashe kuvyiyumvirako rwose, kubera yuko
birateye ubwoba kuko urumva iyo turi mu minsi mikuru, iyo turi ko turiyumvira iby'iminsi mikuru, ni gake dusubiza amaso inyuma. Njyewe maze iminsi mbona abantu benshi donc ku masitati ugasanga baheruka gushirako amafoto yabo y'amamariage, amafoto yabo ya dot, amafoto yabo ya etat civil, ukaza ubona nta na 2 semaines zirahera, nta n'ukwezi kurahera, ukaza ubona wa muntu bashize ko ya majambo ntakunda. Hari indome zitatu nakunda, iyo ziga ndome zirabishe, iyo umuntu ariko uramubwira ngo felicitation, iyo umuntu ariko uramubwira ngo imbere ni heza, iyo umuntu ariko uramubwira, ni ukuvuga ngo twebwe nk'abantu twambaye umubiri kenshi nitwiyumvira yuko ahubwo imbere aho n'urupfu ruhari. Jewe rero muri uyu mwaka wa 2025 sinje kunyuranya n'abantu benshi baravuga ngo ni umwaka wo kwimbura, ni umwaka w'impore, ni umwaka kandi n'ukuri Imana igira neza. Ijambo ryayo ryarambwiye ngo kuko nzi imigambi mbafiseho ibyiyumviro ngo ni iby'amahoro, ariko nje kukuvunira akagohe mwene data. Isezerano rikomeye Kristo yaduhaye igihe yagenda, yaravuze ngo mbasigaranye icya mbere amahoro, icya kabiri abangongeye kubategurira ahandi, ngo kubera ko aha muri si wanyu, abangongeye kubategurira ahandi. Rero bakundwa, hari ibintu tudakunda kuvuga. Numvise iryo jambo rindimwo mu ntango z'umwaka, numvise tworiganira cyane mu ntango z'umwaka. Wibuke ari abantu benshi binjiye muri 2023 kandi batasohotse ngo binjire muri 2024. 2024 iraza, abari basigaye muri 2023 binjiye muri 2024 ntibari bazi yuko batazoshika muri 2025. Rero Kristo ataraza, urupfu rwose. Mukundwa mu Kristo, ndi kuganira ku kintu abantu benshi batinya, ariko nagira ndakubwire ngo urupfu rurahari. Nivyo iyi 2025 nanje mama nyisha, hari ibintu byinshi numva vuga ngo mana uyumva nawe uyu mwaka ngira ngo bya bindi ariko nagira ndababwire ngo muri plan divin n'urupfu nago rurahari. Rero Dawidi abivuga neza, aravuga ngo abana b'abantu ngo bose ngo warabaremeye ngo ubusa. Hari amajambo nkora nkumva aranteye ubwoba. Kuri Zaburi uzingura inyuma gatoyi, kuri 90:12 haranditse ngo utwigishe guharura iminsi yacu, ngo uburyo butuma dutunga iminsi y'ubwenge. Aka kantu ndagomba tukaganire, ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Bene data, reka mbabwire, mama nyisho muri kumwe uri kurumva rino jambo, ejo urashobora kuzokumva ati wa mama nyishu wa wundi yahora dushikiriza iki kiganiro, wa mama nyishu yaratambutse. Umva, abantu benshi ntibakunda aya majambo, ntibakunda ubu butumwa, ariko twabukunda twareka turatambuka. Aha ku isi turi ingenzi, turatambuka. None nshuti mukundwa, ko twaganiriye amajambo y'Imana, ko twumva amajambo y'Imana kenshi, ko ubuzima ubwabwo butwigisha. Hari abantu jewe twaganiriye kare ndababwira ngo mu bitaro ni mu ishuri, mu bitaro ni mu igororero, mu bitaro ni mu gucishwa bugufi. Ni ukuvuga ngo ubuzima hari igihe butwigisha, ariko n'ijambo ry'Imana naryo rikatwigisha. Mbega none wewe winjiye muri uyu mwaka gute?
muri plan ufise, kuko hariho abahinga, hariho abagerageza kwisuganya bakagira plan annuel, bakavuga ati turinjiye muri uyu mwaka rero turawuteguye, tugize ibi, hanyuma tuzoraba réalisation à la fin de l'année, barievalua bakavuga bati twagize ibi n'ibi. None nshuti yanje, wewe uyu mwaka wateguye iki? Waplaninze iki? Uri kuriyumvira ku iherezo ryawe? Uri kuriyumvira yuko bishoboka yuko winjiye muri uyu mwaka ariko bishobora gushika ejo ntuzowusohokemo? Yo Imana irera kandi n'ukuri muri plan yayo izobana n'abera. Umva, ntitugororotse ntidukiranutse ariko tugerageze. Paulo yabivuze neza, avuga ngo nshobozwa vyose na Kristo uminkomeza. Iyi si iragoye kubako, nivyo. Iyi si iraremereye, iyi si iriko ibintu vyinshi biduca intege, iyi si iriko ibintu vyinshi biteye ubwoba, iyi si iriko ibintu vyinshi vyotuma tudashikayo. Ariko nagira ndagusabe nshuti mukundwa, ndakwibutsa aka kantu, turi mu ntango y'umwaka, nivyo. Witeze mwijuru, witeze ibintu vyinshi cane bishobora kuba réalisé. Ariko nashaka ndakubwire ngo n'urupfu nago rushobora kuza. Rushobora kuza au milieu de l'année, rushobora kuza n'ubunyene mu ntango, rushobora kuza umwaka tugira tuwusozere, tugira tuwusigazemo iminsi mikeyi. Ariko nagira ndakubwira aka kantu ka Dawidi gahora kamfasha nawe kagufashe. Yaravuze ngo iminsi yacu, iminsi ngo ni mike gose, ngwibuka Mana, ngwibuka igihe canje ari ngo ko ari gito. Ngwerega abana b'abantu bose ngo wabaremeye ubusa. Aravuga ngo mbega ninde, ngo ninde muntu azoramba atazobona ubu. Nshuti mukundwa, turi mu guhimbaza bonane, turi mu gushimira Imana kwitwongeye igihe, turi mu gushimira Imana kwitugejeje muri 2025. Nukuri Imana yacu nihabwa icubahiro. Ariko narinje kukwibutsa kano kantu, urupfu Yesu ataraza, urupfu goza, wa muhero w'isi utarabaho, urupfu goza. Nagira ndakwibutse ko iminsi yacu ari iminsi mike cane, turyohererwe iyo twongewe, turimbura ko iminsi iriko iraduherana, turiko turagenda ku musozo. Tumenye neza ko tuzi igihe tumaze ariko ntituzi igihe dusigaje. Yarashize imbere yacu amahitamo, nahawe nahanje ho guhitamwo kugira ngo tuzotegwe iryo teka ryo kuba baraganwa na Kristo. Rero ibihimbaro vy'ubu buzima ni ivy'igihe gito cane. Dawidi arabivuga, ugiye gusoma mu gitabo cy'Umusiguzi barabivuga neza. Ibi bihimbaro vyo kwisi ni ivy'igihe gito cane. Ivyo bintu bikuruhije gose, ivyo bintu bituma urara udasinziriye, ivyo bintu bikubujije amahoro, ivyo bintu bituma uhangayika, ivyo bintu biriko biratuma umenja ukava mu nzira y'umukama ugashaka kwicira inzira, ugaca mu nzira zitarizo. Nagira ngo ndakubwire ngo ni ivy'igihe gito, ni ivy'igihe gito cane, ni ivy'igihe gito gose. Wemerera Imana ikuyobore, wemerera Imana igendane nawe, wemerera Imana muri 2025 izibane nawe, ku buryo naho urupfu rwo gutungura cyangwa umuzo w'umukama ukadutungura, kuko yaravuze ngo hendaje vuba kandi ngo nzoza nk'igisuma. Naho rero umuzo w'umukama wodutungura, ndagusavye muri uyu mwaka usaba Imana igendane nawe. Hari umuririmbi yiririmbiye wo kugendana nawe Mana ngo n'amahirwe. Uyu mubiri twambaye, uyu mubiri uduhenda, uyu mubiri udusuka, uyu mubiri uturuhije, uyu mubiri nagira ndakubwire ngo uyu wakanya gato, tegura inzira zawe, tegura amarembo yawe,
uryoherwe uzi yuko hari umunsi uzotandukana n'uyu mubiri. Kandi ndagomba kukwibutsa ngo mu bansi bawe umwansi wa mbere ufise n'uyu mubiri. Uretse kugira umwansi ari waguhaye indaro, erega ngaha ku isi duhawe indaro n'uyu mubiri. Rero umwaka mwiza ubugira kandi uzoguhire, uzokubera umwaka w'umugisha, ariko kandi uzokubere umwaka wo kwirimbura, wirimbure ku gihe umaze. Jewe nabuze mama ndi muto cyane, chaque fois ndiyumvira ngo aya n'amahirwe, ndavuga ngo Mana aya n'amahirwe, kandi jewe ndashima Imana ntabwo ndagera kuri point de perfection, ntabwo ndi umugororotsi, ntabwo ndi umukiranutsi, ariko ndashima Imana ko yanyongeye igihe cyo kubaho. Ariko icyo gihe yatwongeye nanone ni gito cyane. Rero ndagomba kukubwira ngo tubare iminsi yo kubaho kwacu. Imana itwigishe ukuntu dukwiye kubaho tuyubaha. Kora icyiza bicitwa umunsi bigishoboka, suhuza abantu bigishoboka, ramutsa abantu bigishoboka, ca bugufi bigikunda, kubera yuko iminsi yacu ngo mwamubugingo bwacu ni nk'umunsi, ni bugufi rwose ntiburamba, ibinezera byawo birashira, mwamudahinduka tugumane. Ubwira Imana mugumane, ubwira Imana igushoboze, ubwira Imana ikubera Imana, kugira ngo bikunde urangure ishaka ryawe. Rero uyu mwaka twinjiyemo ntuzotubere umwaka w'uruhombo, ntuzotubere umwaka wo kunguka iby'iyi si, iby'aka kanya gato, bya bindi bishira vuba, ahubwo uzotubera umwanya wo kunguka iby'ubwami, wo kunguka iby'ijuru. Wegera Imana gusumba uko wari uhora uyegera, usoma ijambo ry'Imana gusumba uko wari urisoma, bana n'Imana gusumba uko mwahora mubana. Ubundi umugisha ni munini, uwo yatubikiye cyane. Yaravuze ngo iwacu, kandi yaravuze ngo impera yacu ni niniya cyane mu ijuru. Ndakwifurije kugerayo, ndakwifurije kuzomubona uwo mwami. Niyo bataraza n'urupfu rukaba rutevye kuza, ni ukuri ubeho uhimbawe, ubeho mu bwiza bw'Imana, kandi ubeho wiyumvira uti ejo si wanje, igihe canje ni gito cyane, ejo canke hirya y'ejo nshobora gutambuka, mbega ninatambuka nzoba ngiye he? Ingorane si ugutambuka, ariko ingorane no gutambuka wabayeho nabi buno buzima. Rero bonane, shalom shalom. Imana idutije iminsi yo kubaho, ibidutije n'igihe cyo kwirimbura n'igihe cyo kwisubirako. Imana yacu ibahezagire, mwarahezagiwe. Ni ukuri tuzobe kuri ya ngoma, tuzogumbirane n'umwami, azoduhoza amarira, azodukanda ibirenge byaduze imisozi. Ni ukuri umwami azoduha ibihe byiza. Inyuma y'iki gihe gito Bibiliya yatubwiye hariho ibihe ngo eternite, donc tuzobaho ibihe bidashira. Rero umwami Imana abagirire neza, umwami Imana atugumbire, umwami Imana atwiteho muri umugisha. Bye.